first casino in the Middle East and the biggest one in the world. One casino, the same one in the Arab Again, I was telling you, in DAMAC, the unique selling points you have, that we literally have everything, from small stadium to mansions, from Muri mwake karibu kw'ichannel Diodone ND akazina abanyifurije imbere Diodone uri mushasha ntibagire kugira like and subscribe tari mushasha naho ntibagire kurungikira mugenzi wabo kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene no munsi ndabazaniye update aho ibintu bigeze kuri FABLICE Ubakanation ibintu bariko barakora muri Dubai muri Emirates nkuko babivuze mu matangazo aho mu rugendo bafashe nkuko babibonye nkuko wagiye urabikurikira mbwa naje ngomba gukora update aho ibintu vyifashe kubera mbona ugiye kubakurikira kuri Twitter aho kuri X aho kabakurikira kuri Instagram aho kuri Facebook baraguha update yereka yuko ubu bamaze gukora ibikorwa bibiri nkuko babidusezeraniye ngo ati nivyone bagiye gukora ubwa mbere na mbere hari inama yabaye ya nama yo gushikiriza abarundi bakunda uburundi abarundi bari mu mahanga bakabakunda uburundi bakaba bafise ishimo ryo gukora aho gufasha ikintu kijanye n'iterambere y'uburundi ku murundi bari wese rero inama yarabaye aya mapicture yabona ngaho ko ibintu ngira vyagenze neza kandi usanga ubungira atanu matazi One African Investment au Ubakanation mwakiye gice hanyuma hari video ndabonye bashize kuri ntuzenya kuri X ni kuri Instagram barashize ko Ubakanation yerekana ahantu bari muri company yo muri Dubai nkuko babivuze ngo ati bagiye kurahura ubumenyi bige aho batahure ibintu bijanye no kubaka aho ni gutera imbere mu buryo bwo kubaka no kwiga ibintu bikazekaze kugira babizane mu gihugu iyo video ndayibereka usanga kwayibonye ibintu bigenda neza rero iyo company kubera no munsi ndazanye akaraptop urazi nzanye akaraptop ibintu biba bikaze rero munsi ndazanye akaraptop turabe iyo company yariko twovuga ati yariko irabigisha au irabasomesha irabereka ivyayo nkuko ari company nini y'agaciro mu gisagara au mu gihugu ca Emirates au mu gisagara cyane ca Dubai rero iyo company yitwa DAMAC ndibaza ndakivuze neza hinge turaba iyo company ingene yifashe iyo company bwa mbere na mbere ngoma nakubwira yuko ari real estate urumva bagira vyose bagira construction hanyuma bakubaka amazu nkuko Fabrice abigenza kubaka amazu agezweho ya kijambere kugira abakiriya banezerwe maze n'igihugu gise neza ego rero hinge turabe iyo company yariyo vision n'imbono yabo ingene bakora uko nuko dutahure neza na neza company bagiye kuraba bahuye nayo mu bijanye no gufashwa no kwiga no kurahura ubumenyi kw'iyo company yitwa DAMAC umufounder yitwa Hussein Sajwani iri muri Dubai niwe nyene nawo CEO kandi haraheze ibihe bayifise bayironse aho bayubace muri mu 1982 bakaba bafise abakozi hafi ibihumbi 200 urumva ni company ikomeye rero iyi DAMAC company umuntu arashobora kugira na invest uko ushobora kugira investment in One African Investment Fund au kugira invest kubera Ubakanation yo niriko irubaka ibintu by'amajambere vy'iterambere ibintu bisa neza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nge turabe ngaha ugiye ngaha biravuga icarico DAMAC property is part of the DAMAC group that has been shaping the Middle East luxury real estate market since 1982 umva batanguriye mu 1982 bazana ibintu vyiza vy'amazu meza mu gisagara mu gice ca Middle East abirerekana n'ibintu bagiye barakora
aho ibintu barose ubushimwe urumva ni company ikomeye iri muri sector ya real estate bakora nk'ivyo Fab akora urumva kuhurahura urahura ku muntu yagize ivyo ugomba gushikako mugani ari ku rwego ruri hejuru ego mugani ngeco turaba ngaha top 10 turabe ama company 10 akomeye muri real estate mu nzu z'inyubako abantu bubaka ama real estate turabe ko DAMAC nayo nyene yo birimwo okay ya mbere yitwa MR Properties ya kabiri yitwa Nakhil DAMAC ni ya gatatu mu makampani akomeye muri Dubai yubaka real estate yubaka amazu abantu babamo nyene ahanice amazu nyene y'iki gihe uko nuko urumva Ubakanation yahuye ni company ikomeye mwico gisagara ca Dubai kimenyekana mu bintu vyo kubaka mu bintu biteye imbere mu bintu vya none mu bijanye no ngira n'amazu n'iterambere y'igisagara ngene usanga hasa uko nuko urumva DAMAC ni ya gatatu bahuye na Ubakanation barumviriza bararahura ubwenge kubijanye n'ingene bakora n'ingene bubaka ngira mu mpande zarizo zose nyamba ari inyubako nyamba ari ingene ushobora kurondera abakiriya real estate uko nuko n'ingene ushobora ku developing ahantu hashasha nko mu Burundi usanga hariho intuze nya opportunity haracara ahantu hashasha ho kubaka ho kugirana urumva bashobora kwiga byinshi urabona hariho real estate ari kuraba ku bintu bijera n'amazu uko nuko harona constructions bijanye no kubaka uko nuko urumva ni ibintu bibiri bitandukanye urashobora kubigira vyose akaba ari wowe ugira real estate kandi ukaba ari wowe wiyubakira ayo ma property ayo mazu uko nuko karondera abakiriya uko nuko aho karondera mugakorana ni company ya constructions yubaka hanyuma bakakudeveloping ahantu ugomba hanyuma nawe ukagurisha ukarondera abakiriya uko nuko mugani urazi Ubakanation kuyubaka kandi kaba real estate developer mu Burundi kaba ari yo nzo kubaka isoko ya Bujumbura nkuru ego ni ibintu vyiza ni ibintu bishashe turagira investment muri One African Investment ndo kubwira nyaragasa ngo ati nawe ugende ugire ugura imitahe hakiri kare ego hanyuma ndakwibutsa update yo kugura imitahe ndarayiguza n'ubu ndacarindiriye nk'indwi zibiri uko nuko ntibaramenyishu ibintu biracagenda uko bigenda kubera baheruka gusinyana amasezerano na Bankobu kubijanye n'ingene amafaranga y'abanyamitahe birinze guca mu buryo bwiza kugira wewe wumve safe wumve neza ko amahera yawe azogira igikorwa kandi atanu umuntu numwe azoyiba ko nuko mugani ndibaza very soon bashobora kutugira respond bagaduha nyamba ari ikintu bashinye uko nuko tukamenya yuko amahera bayarose ku muntu wari wese yoba yaraguze imitahe amahera sindibaza ko aragaruka mugani hinge turabe cyese ngomba ibintu mvyo kuvuga hanyuma gasanga ndabeshe kubera ukuri aho kuri nahanyene nta handi ndabona ntibarayagarukana ntibarayansubiza ntaragira reverse vyumvikana cyari hariya gusa sinzi ko bayafise aho ko bayarose uko nuko rero niyo bampa update nzokumenyesha mbonye bitevye nanje ndobamenyesha hanyuma nduve ibintu bihagaze aho ibintu bimeze uko nuko ego aka video karaka urumva muri Dubai day 2 ego bariko bariga vyinshi bariko baramenya vyinshi urumva ni vyiza cyane ego tuzosubira kubona niyo twabonana peace.